Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari no yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezuka niba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makuru ye kuri ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Ndabahe mwiriwe abandi ndabahe mwaramutse bivanye naho muherereye, iri ni iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigisoko mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba kenguruke kandi mbahe kaze mu makuru yacu, amakuru ahambaye, amakuru yihuta cyane kubiri ko biravugwa mu gisata cyane ca politiki, aho tugiye kuyahera ngaha mu Burundi. Nyuma yuko ejo kwigenekerezo rya 31 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 inama nkenguzamateka iteranye ikemeza ko Gelas Ndabirabe ariwe uzobandanya urongora inama nshingamateka. Ibi byaranejereje bamwe mu bari hafi cyangwa se indongozi zikomakomeye muri CNDD FDD. Mu gihe kandi wari yitezwe ko ariwe azoramutswa ico gisata ariwe Ndaruzaniye Leonidas, kuri ubu ngubu yamaze gutabwa yepfo, ariko bikagaragara ko yakorewe akagambane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko we yaciye amujana kurongora intara ya Ngozi. Ariko ibi rero byarashabuje cyane uyu Leonidas, ariko bikagaragara ko habayemo ukutumvikana hagati yiwe n'umukuru w'igihugu. Ibi rero byagaragaje icuka kiri hagati ya Gelas Ndabirabe ndetse na Leonidas, bikagaragaza ko rero hoba harimo atangwe kugaragara amatati hagati y'izo mpande zombi. Nyuma rero amakuru yuko ibyo byose bibaye, amakuru ariko araturuka mu kinyegero nuko kuri ubu ngubu Leonidas yoba yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero bikavuga ko Gelas Ndabirabe ngo yoba yamugambaniye, ariko yifatikanyije n'umukuru w'igihugu, baba bashaka kumugandagura nk'uko amakuru aturuka mu begereye umuryango wa Leonidas abishikiriza. N'amakuru yarahambaye, n'amakuru natwe adushikiye avuye mu kinyegero, ariko kuri ubu ngubu biri kunaganurwa ko Leonidas ngo ubu ngubu yoba ari mu yabiri. Naho Bujumburaho ihagarikwa ry'umukozi agira kabiri wo mu buserukizi bwa Kongo n'irungika ryiwe mu ryihuta muri Kongo kubera amatati yo mu karere. Wa 30 Mukakaro uyu mwaka mw'ijoro ryo kuwa mbere wa 28 Mukakaro isaha 10 z'igitondo, Felix Mweza umukozi wo mu buseruko bwa Kongo Bujumbura, wo mu buserukizi bwa Kongo Bujumbura yarahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi. Iryo hagarikwa kandi ryiwe ryabaye mw'ibanga ntangere Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Hagaritswe inyuma y'amasaha makeya ihagarikwa ryo kuwa 27 Mukakaro y'umwaka rya Laurent Ruboneka Musabwa, uwundi mukozi wo muri ambasade ya Kongo, akaba kandi azwi ko ari mu ndongozi z'abanyamurenge. Abo bakozi babiri baciye barungikwa byihuta i Kinshasa hakoreshejwe indege idasanzwe yarungitswe na leta ya Kongo. Ubu barapfunzwe kandi bariko barabazwa n'igendereza ry'igihugu ca Kongo ANR, hamwe ndetse n'igisata c'igisirikare kijejwe kurwanya ibikorwa binyuranye n'agakunda igihugu. Ubwo amasoko mu bijanye n'umutekano ngo bagirizwa gukorana mw'ibanga n'umuhari wa M23 umuhari wa kera wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, wagiriza indongozi za Kongo kudashira mu ngiro ibyo zari zemeye mu kwinjiza abagwanyi ba M23 mu nzego utwarwa muri AFC. Uyu rero AFC ikaba ari umugwi w'abanywanyi uri muri politike ugenzura kuva mu ntango z'umwaka imigwa mikuru ya Nord Kivu na Sud Kivu ndetse n'ibindi bice byinshi birimo ubutare muri useruko bwa Kongo. Felix Mweza ni uwo mu muryango w'abashi uriko urakorwa ko amatoza. Felix Mweza ni uwo mu muryango w'abashi ico kimweretse na Bertrand Bisimwa umukuru w'igisata ca gisirikare ca M23 ndetse na Marcel Gashombo
Gashambo yahoze ari uramatari wa Sud Kivu uyifatanije na AFC ndetse na M23 nawe nyene ariko arakorwa ko amatohoza. Umwe mu muryango wa Mweza atashimye kwivuga amazina ariyamiriza iryo hagarikwa ridakurikije amategeko. Twamenye ko yahagaritswe ku munsi wa mbere ku mugoroba biciye kuri bamwe mu bakorana mu buserukizi. Bigenda gute ngo abakozi b'ubuserukizi bw'igihugu bahagarikwe bidaciye mu mategeko? Ni ihungabanywa ry'umutekano wabo ndetse n'agateka akabo. Naho Laurent Ruboneka Musaba we nawe akaba ari umunyamabanga w'ishirahamwe rya kuziganya no kugurana Shikama y'abanyamurenge, akaba kandi n'umukuru w'ishirahamwe ry'abakorokotse mu bwicanyi bwo mu Gatumba ahishwe abanyamurenge barenga 160 muri Nyandagaro 2004 mu ikambi yarabwa na HCR hafi y'urubibe rwa Kongo, yarongitswe i Kinshasa mu masaha adashika 28 inyuma y'ihagarikwa ryiwe naho nyine mu gacerere k'indongozi. Nta na kimwe kiratangazwa n'indongozi z'u Burundi canke iza Kongo. Ako gacerere gatuma kandi haba kwiyumvira vyinshi ku mategeko yashizwe mu ngiro hamwe ndetse n'ibiriko birabera mu karere bituma barungikwa gihutihuti. Ico cuka mu karere kidasanzwe, ibyo bibaye mu gihe kandi hari icuka kidasanzwe muri kano karere. Uburundi bushigikiye Kinshasa mu bya gisirikare ndetse bwararungitse abasirikare baba 10,000 muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo mu kugwanya umugwi witwaje urwanisho wa M23. Gitega ndetse na Kinshasa byagiriza umugwa mukuru byagiriza Kigali gushigikira iyo mihari y'abagwanyi, ndetse u Rwanda narwo rukabyiyamiriza rwivuye inyuma, ahubwo rukiyamiriza ukuntu Kinshasa ndetse n'u Burundi bishigikiye umugwi witwaje urwanisho wa FDLR, umugwi wagirizwa nawo gukora ihunyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Muri uko gushigikirana mu kwikekana, ihagarikwa rya Felix Mweza ndetse na Laurent Ruboneka Musabwa ni rikomeye riraboneka kandi nk'ikigabane gishasha c'intambara y'igendereza kiriko kirengera amategeko agenga abantu nk'uko tubibona mu biriko birakorwa. Repubulika rero Iharanira Intwaro ya Kongo imaze igihe kirekire yumvikanamo imirwano, aho kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 umugwa M23 usubire kwadukana imirwanisho. Abanyagihugu batari bakeyi baramaze guhungira mu bihugu bibanye harimo Rwanda ndetse n'u Burundi n'ahandi hatandukanye. Ni mu gihe kandi umugwa M23 wakiriza Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ko ibandanya ibangamira uburenganzira bw'abakongomani na cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Bakavuga ko rero batari ko baraterwa iteka ndetse ngo bahabwe n'uburenganzira bwabo mu gihugu cabo c'amavuko, ahubwo bakabandanya bitwa impunzi. Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatanze ntahe avuga ko umugwa M23 ngo batazokwigera bemera mu biganiro. Avuga ko ubwo nawe yiteguriye gutanguza intambara. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko mu mezi aheze leta ya Kongo Kinshasa hirongowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagiranye ibiganiro Idoha muri Qatar n'umugwi wa M23 kugira ngo barabire hamwe uko batuza imirwi yitwaje ibigwanisho ndetse nuko umugwi wa M23 wotuzwa ugashirwa mu gisirikare c'u Burundi. Gusa hari amakuru ejo twahabwaga n'amasoko yacu ubwo abarongoye umugwi wa M23 ndetse n'ihuriro rya AFC batanze intahe bavuga ko igisirikare ca leta ya Kongo arico ngo kizokwinjizwa mu mugwi wa M23 ko bivanye nuko umugwi wa M23 ari wo uhambaye. Gusa abakurikiranyira hafi ibyo rugamba rubera ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko umugwi wa M23 ico ugwanira cyumvikana atakuntu umunyagihugu yobwirwa impunzi mu gihugu ciwe c'amavuko. Ni mu gihe kandi Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo yo yagiriza u Rwanda ko ariko rushigikiye umugwi wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Kongo, nubwo yari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo.
Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza aya kanya tuwe tuyasozera ngaha dusubire mu makanya mu makuru araza kubagezwe ko yari amakuru mwashikirizwa n'imbonesha kuri mukuru naca nimero dende Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye.